Urupfu rwa Jay Polly rwamaze kuba international news. Ibinyamakuru bitandukanye ku isi yose bariko bandika uru rupfu, bongera bavuga ku rupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo, nawe yiciwe mu maboko ya leta, ico bita ngo nagasho, ariko bikaba bizwi yuko ariho batwara kwicira abo bashaka. Ubwo rero uyu kaboko nawe ubu yabaye hiti, yamenyekanye ko ari kaboko kamwe ariko kaniga, nawe ari mu bavugwa cyane ku rupfu rwa Jay Polly. Hanyuma ikibabaje nuko urupfu rwiwe rwababaje benshi, cyo kimwe n'urwa Kizito, ariko urwaruka abagenzi babo, abo bagendanye, abo yafashije, nta kintu na kimwe bariko baramufasha atari kwiyuha iryosozi gusa. Ivyo navyo nta musaruro bitanga. Bariko barasezera Bamporiki, uwahora kera yimba ibinogo vyo guhamba amavyi, ariyo mawese mu Kirundi, ariko ubu akaba yimbira urupfu abantu baba kirya nino. Mwarabonye ivyo yakoreye Idamange, mwarabonye ivyo yakoreye ba Karasira, murabona ivyo yakoreye Jay Polly, mwarabonye ivyo yakoreye ba Kizito, n'abantu benshi bama bapfa bamuciye mu ntoki. Ariko yantangaje aho yavuze ngo Jay Polly ngo ni inshuti yiwe, ngo nagende, ngo nawe burya ngo ashobora kumukurikira ngo apfuye urupfu nk'urwa Jay Polly, ngo canke ngo apfuye urundi rupfu. Abantu mbona umenga bagombye gutangara, ariko witegereje ku mavideo uyu Bamporiki yari emotion, yari afise emotions zamufashe. Yabonye yuko burya naho wocunya inkoro ukakubuza intoki, Rusoferi ashonjera gutsonsomera. Nawe rero yatanguye gutinya, ariko nagomba ndamumara ubwoba. Burya FPR yica abantu b'ubwenge, FPR yica abantu ibona bafise akamaro, FPR yica abantu ibona ko bashobora guteza imbere igihugu, bashobora gukangura urundi rwaruka, bashobora gukora ibintu muri societe bizoshira u Rwanda ku ntambwe nziza no muri kazoza. FPR nta mwanya ifise wo kwica ibigugu, ibijwetu n'ingegera zose. Mugani wabo ngo ingegera, FPR nta mwanya ifise. Rero Bamporiki, urazi ko umaze igihe witaka ngo ufise ibihumbi vyinshi, ariko turazi ko ari amahera bakubikije yakwanditse ko atari yawe. Shobuja niyashaka kuyisubiza ayo mahera, umunota umwe uzoba wagiye. Ikindi naco Bamporiki womenya, bowe baramaze kukuzirika, baramaze kukumenesha ibanga. Utuka nyoko yagutwaye amezi 9, uramutuka habona, uramwihakana. Ibanga abavyeyi baha abana babo ryo gukebura urimenera ahagaragara, kandi yakubwira ibintu vy'ukuri. Nabo warimeneye b'abatutsi, abo bahatsi uhakwa ko baguterera ayo mahera, ariko ari ukubanje kubereka ibiziga vy'abahutu bagenzi bawe wishe, nabo baragusetse kuko wakoze ibintu bibi cyane. Rero baramaze kuguteranya na nyoko, baramaze kuguteranya n'abandi bahutu, baramaze kuguteranya ndetse n'abacikacumu bamaze guca ubwenge. Nta muntu numwe ubu no mu mahanga, na twebwe tutari abanyarwanda, nta muntu numwe akubona ngo yikeke ngo wewe ngo hari ico mariye abanyarwanda, ngo bogukuraho. Bica abagabo, abashinga ntahe, indyamunyu nibo bicwa. Wewe nta uzokwica, wewe gusa uzobandanya ubimbira ibinogo nk'uko wari warabimenyereye, mu buryo bwo kuzura kwega abo bana bugwaruka nyene, ubazivya ubabwira yuko badacecetse nk'uko wabigize kuri Idamange, ko bategerezwa kwica. N'uwo Jay Polly nuko afuye atashoboye kuronka opportunity ngo avuge ibiri ku mutima vyose, ndazi neza yuko ataho bitandukaniye n'ivyo Kizito yavuze canke n'ivyo Idamange yavuze. Ariko ico womenya coco, burya abantu b'ibijwari n'ibijwetu bararamba kubera ko atakiba kibahiga ngo kibice. Jewe I am predicting yuko uzoramba, ariko mu kuramba kwawe impera n'imperuka zokwicuza ivyo wakoreye abanyarwanda bene wanyu n'ivyo wakoreye akarere. Mwese mugira umusi mwiza, mukore subscribe.